Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Leta y'u Burundi niyo izabazwa ibyashikira Rwasa. Ibyo nibivugwa na Aime Magera userukira umugambwe seneri iburaya, avuga ko hari amakuru amaze kumushikira avuga ko ubutegetsi bwa CNDD bwateguye kugandagura umushingamateka Rwasa igihe cyose azaba agarutse mu gihugu avuye muri Senegal, kandi byose bikaba byarateguwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe CNDD, harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ubutegetsi ndetse na Martin Niteretse, bose nyine bakaba bari gutegura kugandagura umushingamateka Rwasa, kuko babona neza ko naho bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamwambure umugambwe, ariko biboneka neza ko abanywanyi biwe batigeze bagenda, ahubwo yarushijeho kugira abanywanyi benshi cyane, aho bavuga ko n'ubundi igihe baba bataramugandagura atamahoro bazigera bagira, kandi ko bakemeza ko Rwasa akunzwe n'abarundi isinzi. Akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bwa CNDD buriko burakora ibishoboka byose ngo bimugandagure, ariko Aime Magera akavuga ko igihe cyose CNDD izaba ikoze ikosa ryo kugandagura umushingamateka Rwasa, byose bizabakoraho kandi bizasiga bisambuye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya byinshi ndetse n'abinyegeje mu mugambi wo kugandagura umushingamateka Rwasa. Turaza no kubabwira ku yandi makuru menshi cyane ahambaye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahambwe ku butegetsi CNDD umwanya n'umwanya ushobora gusambuka kubera ko ibihangange bikomeye cyane biriko birashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga intebe yo kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko nawe akaba atabishaka. Ibyerekana neza ko mu minsi iri imbere ibintu bigiye kugorana, hakaba hari abajenerali batanguye guteguza imiryango yabo ndetse n'abagenzi babo ko mu minsi iri imbere bakitegura, kuko ibintu bitagiye koroha hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamurwanya. Ubukene bw'igitoro bugiye gutesha umutwe abarundi na cane cane abo mu gisagara ca Bujumbura, bitumwe no kutoranka imodoka zibunguruza. Ubu abantu mu kuva muhira basigaye begeranya amasaha baja guhagenda n'amaguru kugira bashike iyo baja bataracererwa. Ibyo bihe bigoye byunyurwa n'uruzuba rumaze iminsi. Abanyagihugu bavuga ko badatahura igituma Uburundi aribwo bwonyene butaronka igitoro muri kano karere, bagasaba abarongoye igihugu kwikubita agashi bakore ibishoboka byose igitoro kiboneke. Ibi nibishikirizwa n'abarundi batari babera ukuntu babayeho nabi cane, kandi ibi bintu bikaba biboneka neza ko bidashobora guhera, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenze abarundi ku rugero rukomeye cane, kuko mu ntango yavugaga ko General Arengiyome Bunyoni ari we utuma igitoro kitaboneka, none ahakuriwe akanapfungwa, aho kugira ngo ikibazo cy'igitoro gitorerwe inyishu ahubwo cyagiye cyakunyuka kurushaho. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi cyane ndetse n'agashavu abarundi batari bake bafise. Turaza no kubabwira kandi ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda ngo watosekajwe n'ibinyoma canke ubutavuga ukuri kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bishikirizwa na Perezida Paul Kagame arongoye u Rwanda mu kiganiro yaherutse guha ikinyamakuru Jeune Afrique. Perezida Paul Kagame yamenyesheje ko ataco atakoze mu kubahiriza ibyo yasabwa na leta ya Gitega, ariko biba impfa gusa kubera ko yahavuye atahura neza ko ariko agiranira ibiganiro byubaka n'umunyabinyoma ukomeye cyane. Benshi mu barundi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwubakiye ku kinyoma, ariko ko abarundi bamaze kumutahura, ariyo mpamvu atazagumya kubahenda
ahubwo bagiye gukora ibishoboka byose bakamwikura ko. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Urongoye umugambwe seneri ku mugabane wa Buraya Aime Magera amenyesha ko umutekano wa Rwasa Agato utifashe neza, ko hoba hariho umugambi wo kumugandagura, akagabisha abategetsi b'u Burundi ko hamwe bosesa amaraso ya Rwasa Agato azohumira n'inzego barongoye. Ibi abivuze mu gihe umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Niteretse amwandikiye ubutumwa amwagiriza ko hari abaseneri baguma babaza aho aba n'imodoka akunda kugenderamwo. Ibi byose nyene bikaza byerekana ko bariko baramutera ubwoba kugira ngo bamugandagure, kandi ukaboneka neza ko umugambi wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa wateguriwe mu nzego zirongoye igihugu c'u Burundi. Aime Magera agira ati nibyo ibyo ndabyemeza, ndabifitiye n'ibyemezo ko umutekano w'umukuru w'umugambwe seneri utifashe neza bitewe n'ubutegetsi bw'u Burundi bugomba kumugirira nabi, aho twovuga nk'ubutumwa yandikiwe n'umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martino Niteretse ku buryo bwa WhatsApp amubwira ko hariho abantu ba seneri bariko barabaza aho Martino Niteretse aba n'imodoka akunda kugiramwo. Urumva ko ari ibintu biteye isoni ku muntu byitwa ko ari umutegetsi ajejwe umutekano w'abantu. Rero kwandikira Agathon Rwasa mu gihe yaheruka kumwaka umugambwe akoresheje ingufu n'amayeri hamwe n'abantu babagurano birerekana ko bashaka kumugandagura, kandi amakuru n'ibyemezo bikwiye birahari. Turagabisha igihugu c'u Burundi cane cane abakirongoye yuko ayo maraso bakaramuka bayakoze azobagirira n'inzego zabo, kandi ko bazahura n'ingorane zikomeye cane. Agathon Rwasa yaheruka gukurwa ku burongozi bw'umugambwe seneri ku burongozi asubirizwa na Nestor Girukishaka hari mu ikoraniro ryabereye Ingozi ritunganijwe n'akarwi k'abashinga amateka 10 kari kariyomoye kuri seneri, kari karongowe na Aime Magera ntaco bakimvuna, bose bava mu mugambwe seneri. Naho bamukuye ku burongozi bw'umugambwe seneri, Agathon Rwasa abandanya avuga ko ari we arongoye umugambwe seneri kuko yakuwe n'abatabifitiye uburenganzira, ariko amakuru adushikira akaba avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya mu Burundi, kuko abadede baratinya cane umushinga amateka Agathon Rwasa, bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamugandagure, kuko babona neza ko noneho aho ibintu bigeze abarundi bose bamaze kuyoboka umushinga amateka Agathon Rwasa. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bishobora kuzana inturika zikomeye cane, kubera ko abarundi isinzi bari inyuma ya Agathon Rwasa, mu gihe leta nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imwigeze inyuma ibanje kumugandagura, ariko akaba ari ibintu byagiye bimenyekana igihe cyose bagiye babitegura, kuko Agathon Rwasa arafise abakunzi yaba mu mugambwe CFD ndetse yaba no mu nzego z'umutekano zitandukanye ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko byanze bikunze ibara rizagwa mu minsi iri imbere. Abarundi batari bake barabazwa no kubona barongowe n'umukuru w'igihugu w'umubeshi, akavuga ko ibi bintu biteye isoni kandi bibashavuza kubona igihugu c'u Burundi kirongowe n'umugabo uzwi neza ko ari umubeshi ku isi yose. Mu bana b'u Burundi n'u Rwanda ngo watosekajwe n'ibinyoma canke kutavuga ukuri kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo bishikirizwa na Perezida Paul Kagame arongoye u Rwanda mu kiganiro aherutse guha ikinyamakuru Jeune Afrique. Perezida Paul Kagame yamenyesheje ko ataco atakoze mu kubahiriza ibyo yasabwa na leta ya Gitega, ariko bikaba impfagusa kubera ko yahavuye atahura neza ko ariko agiranira ibiganiro byubaka n'abinyoma, kandi n'umugabo rwose ufise ubutegetsi bwubakiye ku ngenga bitekerezo kandi bwubakiye ku moko
ibyerekana neza ko ibyanze bikunze abarundi bari mu ngorane zikomeye cyane kubona barongowe n'umugabo nka Evariste Ndayishimiye isi yose izi ko ari umunyabinyoma ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Ububeshi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bubandanya kumenyekana mu makungu, abo agenda arabesha hirya no hino ku isi bakaba babandanya kubishira ahabona. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araba rurangiranwa ku isi ko ari umubeshi umufungakiwani kasisa nk'uko ibiriko biravugwa na bamwe n'abandi. Uburorero bukaba bubandanya kuja ahabona aho abo babesha abadatinya kubivuga ko abatangazwa n'ingingo n'ingene iyo bariko baravugana ngo bayaje neza ariko ngo mu kanya gatoya akama acakora igihushane n'ico aba yaganiriye n'abantu. Nta gihe kinini cyari gihaciye abarongoye umuhari M23 bagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yababeshe mu kubumvikanisha ko ashigikiye inzira y'amahoro, ariko bakaba bakubiswe n'inkuba bagiye babona abasirikare b'u Burundi imbonerakure bifatikanya n'iyindi mirwi mu kurwanya abagwanyi b'umuhari wa M23. Ibyo bikaba byashikirijwe na Bertrand Bisimwa arongoye uyu muhari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Inyuma yaho Evariste Ndayishimiye yaramereye amashirahamwe mpuzamakungu ko azorekura umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye, ariko bidatebye yamukubise ko igihano cyo kumuhezayo mu munyororo atitaye ku bushwahiri butandukanye yabeshe amashirahamwe mpuzamakungu ko azomufungura. None ejo haheze naho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaraye amenyesheje mu kiganiro ko Evariste Ndayishimiye yamubeshe ko atazorungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, yamara ngo agaheza akabarungika nk'uko byaraye bishikirijwe na Paul Kagame menyesheje ko yamutelefonye akamubwira ko igihugu ciwe cy'u Rwanda gifise amakuru ko ingabo z'u Burundi ziriko ziritegura kwinjira muri Kongo kandi ko bishobora kubangamira umutekano w'u Rwanda no mu karere mu gihe boja kwifatanya n'interahamwe za FDLR ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yamurahiye ko atabyo u Burundi buzokora. Ico gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo byaramushimishije ngo yibwira ko yihenze, ariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amenyesha ko mu gihe incindwi zibiri gusa ingabo z'u Burundi zari zimaze kwinjira muri Kongo. Kubwiwe akabona ko muri kano karere ngo hakiri ubutegetsi bwubakiye ku bwoko. Ico mbere ngo akaba ari naco gihuje ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubutegetsi bwa Kisekedi hamwe na FDLR yasize ihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 kuko igizwe n'abakoze jenoside bagahungira ubutabera bw'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Ibi umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique. Twibutse ko haciye igihe leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda gushigikira umuhari Tabar, ariko leta y'u Rwanda nayo ikagiriza leta y'u Burundi gukorana n'interahamwe zagirizwa kuba zarakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Aho ni mu gihe muri uyu mwaka ubutegetsi bw'u Burundi bwagirije byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda kuba buri inyuma y'ibitero byabaye mu mwaka uheze no muri uyu mwaka muri zone Gatumba ni Buringa. Leta y'u Burundi ikaba imaze igihe yarasubiye gufunga imipaka ibihana n'igihugu cy'u Rwanda, ariko bikaboneka neza ko ari bwa buswahili n'ubujanja uranga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi isinzi bavuga ko batakihanganira amabi ari gukorerwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakaba bavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gusezererwa kuko biboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Murazi ingorane ziri mu gihugu, murazi ibura ry'igitoro, murazi ingene abarundi babayeho nabi cyane kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubukene bw'igitoro bugiye gutesha umutwe abarundi na cyane abo mu gisagara ca Bujumbura. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri ahenda abarundi ko impamvu igitoro kitaboneka ari ukubera General Aime Bunyoni, ariko ahakuriye mu mabanga akanapfungwa. Byaribonekeje neza ko General Aime Bunyoni ari remetanya yakorewe, kuko aho kugira ngo ubukene bw'igitoro
bushire ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo ikibazo cyagiye cyakunyuka kurushaho. Benshi mu Barundi nyine bakaba bashavuzwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi, akabesha abarundi, akabesha n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru, baba mu karere ndetse no ku isi hose. Ibyerekana neza ko igihugu c'u Burundi kirongowe n'akarwi rwose kadashakira ineza abarundi, ahubwo ko ari akarwi gashakira ikibi abarundi. Ubukene bw'igitoro bugiye gutesha umutwe abarundi, na cane cane aba mu gisagara ca Bujumbura, bitumwe no kutoronka imodoka zibunguruza. Ubu abantu mu kuva muhira basigaye bageranya amasaha baja kuhagenda n'amaguru kugira bashike iyo baja bataracererwa. Ibyo bihe bigoye byonyurwa n'uruzuba rumaze iminsi. Abanyagihugu bavuga ko badatahura igituma Burundi aribwo bwonyene butaronka igitoro muri kano karere, bagasaba abarongoye igihugu kwikubita agashi bakore ibishoboka byose igitoro kiboneke. Birababaje kandi birateye ubwoba no kubona igihugu ca Kongo kirimwo intambara kitaburamwe igitoro, ariko igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi banezerewe, akaba ariho habuze igitoro. Ibigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugesheje igihugu ahatemba. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane araba ari kuvugwa muri politike, ndetse n'ibiriko biravugwa ko umushingamateka Rwasa azashika mu gihugu c'u Burundi, ahita afatwa agapfungwa canke se agafatwa akicwa, nk'uko nyine itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ufise ubwoba ko byanze bikunze Rwasa aramutse abonye aho yitoza mu matora yimirije imbere batakigera bamutsinda, ko n'ubusuma bakoze bakamwiba muri 2020 bitakongera gushoboka. Byose nyine muraza kubikurikira mu makuru yacu yo hanyuma.